kandi isezerano ryayo riko rirashika none umva mujya guhiganwa gute kandi mu kubishira mu ngiro iyo mana yiwe ikamufasha kwiba nimba ari imana bimukorera inzira z'iyo mana avuga ikaba ari imana y'abasuma ari imana ihagararwa kanugiye gutora nimba ari imana iba yabikoze iyo mana yabo yitwa imbonerakure uko ndabibona iyo mana yitwa imbonerakure kuko izo mbonerakure nizo twabonye zakoze ivyo bintu byose mu mabiro yitora rero iyo mana yiwe nimba ari iyo mbonerakure niyo mu matora akurikira izoja gukora ibisumba ivyo twariko turabona ubundi ahandi novuga kandi nomera mbandanya kumera nk'ukosora niko arico kuvuga ngo ni imvugo ya politique oya ntabwo ari imvugo ya politique iyo byageze ku mukuru w'igihugu ari mu mabanga kabitangaza inyuma y'amatora iba ari ntumbero burya abanyapolitike babesha ivyiza promesse z'ivyiza avuga ati nzobaha demokrasi nzobaha iterambere nzobaha iyo bavuga ivyiza kenshi niho babesha mugabe iyo bavuga ibibi ni gake babesha akubwira ati nkeneye intwaro abantu bose bari inyuma yanje akabivuga ku munsi yarahiriyeko akabigaruka ko aheje ko yandi matora ntibikiri kuvuga ngo ni imvugo ya politique iba ari ntumbero yiwe kumbure aho biza guhura na Faustin uko ariko aravuga ni igiheza kikaza inyuma ivyo nibindi mugabe intumbero y'uwo mukuru w'igihugu ingingo afashe iyo ateye yaja naho ni igihugu c'umugambwe umwe kandi urumva aho gisigurwa n'abandi bategetsi bari kumwe kandi atari ibintu avuga rimwe ariko arasubiramwo incuro nyinshi rero niho ariko aratumbera Innocent Muhozi nawe yabivuze neza ati iyo base n'uwo mugambwe umwe wobaye ku bibazo bihambaye igihugu gifise ku kijanye na societe civile naho nyene no hagaruka nitwo bivuga ko nitwogena tubifata ati mbega jewe umva duvuze societe civile bikaba muri jewe nzobandanya ni nkuko novuga ni Focode barayifuse mugabo ndabandanya kuvuga mugabo turiko turavuga kazoza ka societe civile ni kazoza n'amategeko n'ingene yemerewe kubaho mu gihugu n'umwidegembyo wayo n'umwidegembyo wanyu hagati y'akazi na muntu n'umwidegembyo w'imenyesha makuru na dukeyi twari dusigaye turashobora kubangamirwa bikomeye mu myaka iri imbere mu gihe hatanguye iyi ntumbero yo kuvuga ngo abarundi bose bagiye kujya inyuma y'umugambi umwe inyuma Evariste Ndayishimiye basigare bavuga nkawe bose atawuvuga ibitandukanye n'ivyiwe ese basi yabaho umuntu ubona mufatirano ngaho ati none ko wemeza ko abarundi bose bagutoye kuba wemeza ko abarundi bose ni twese natwe turiko turavuga turabarundi ko avuga ko abarundi bose basigaye barafatanye ari umuntu umwe inyuma yiwe mbega yemwe yo bagiye kurekura abantu bose bapfundiwe politique abasenere bose bapfundiwe bagiye kurekura abantu tuzi indiriza abantu bariko bakubitirwa mu iperereza bamaze yibihe ubu bagiye kurekurwa bose bakidegenza ko ubu bose yemeza ko bari inyuma yiwe yabihawe n'Imana mbega twebwe turi mu mahanga twaba tugiye guhindurwa izina ubu tukitwa abana b'u Burundi dushaka kwitwa abansi b'u Burundi none ko twese umva turi inyuma yiwe ubu ko twese umva Imana yaduhinduye twahindutse abasende DFDD inyuma yiwe hoba hari abandi bakitwa abansi b'igihugu kandi abarundi bose bari inyuma yiwe ese basi yabaho ivyo iyo mvugo yiwe yo kijya mu ngiro no muri urwo ruhande akavuga ati ubu jewe nta murundi numwe akiri umwasi ubu nta murundi numwe akiri umwasi w'igihugu bamwe bose nari mfungiye ivyumviro byabo bamwe bose bari impunzi twahora twibuka ko ndatangaje ko biheze abarundi babaye umwe inyuma yanje ikibabaje ni avuga gutyo akazobandanya kinyiza akazobandanya yica akazobandanya nyuruza akazobandanya azimya abantu nico kibabaje no muri iyo mvuga ariko arakoresha ego Innocent Muhozi mu menyesha makuru muri umwe mu batuririwe ibimenyesha makuru no musi Radio Renaissance Radio Télé Renaissance RPA gushikubira cyari nk'umunyota impome zarahiye vyarazigiye vyarahiye biratokombera twarabonye ingene mu matora bategura no kuvuga urunani rw'ibimenyesha makuru sinaje mu gifaransa ico bita desk bikagenda muri radio na televiziyo nkuru vy'igihugu tukabona imyidogo yasohotse mu nyandiko yagiye
zirandikwa n'abamenyesha makuru ku kuntu vyagenze inyuma y'iyi mvugo y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'inyuma y'ivyo umushikiranganje yavuze mwibaza ko hari umumenyesha makuru azosubira kubahuka kugira ico yanditse kinegura ibikorwa vy'umugambwe CNDD-FDD? Gilbert na Innocent Muhozi munkundiye gatoya mugenzi wacu Jerome Kazabukiye mu biga bw'ivyuma yatumenyesheje ko Leonce Ngendakumana bashoboye kumutora ngira ngo twomwakira Gilbert tukamwa n'akajambo imbere ko twakira tuduha ijambo Innocent Muhozi niba munkundiye. Ego nimba twumva Leonce Ngendakumana sinzi ko mutwumva. Jenda bumva nakurikiranye ikiganiro kiva mutango. Nimba mwakurikiranye ikiganiro turanezerewe mbega ivyo Evariste Ndayishimiye yavuze yuko twese ibitangaza vyakoretse inyuma y'imyaka ahari ku butegetsi abarundi bose bamuyoboka ku bw'ubushobozi bw'Imana nivyo mwavyakiriye gute nimba mufise ukwizera canke iyo mana yindi avuga niyindi tutazi yadushize hamwe twese impunzi abafise ibibazo mu gihugu abidoga ibitagenda neza bose uno munsi mwe yera yabahinduye? Ngira ngo Jerome yo kugura kamiko kugira ngo tumwumve Leonce nituko turamwumva. Uranyumva? Turamwumva. Ego urumva hari ibyo umukuru w'igihugu yavuze, hari ibyo umushikiranganje rwa hagati mu gihugu, hari navyo umushikiranganje wa mbere, hari byashikirwe na seni, hari ibyo abanyamigambwe bakavuga rumwe na leta bashikirije, hari n'ibindi bimirije gushikiriza. Urumva abantu ibijyanye n'aya matora ko byose niho byapfuye arafise ingene abibona n'ingene yumva. Mubwe urumvirije umenga muremera ko twinjiye mu ndwara ya demokarasi, umenga imigambwe irakora ukuri kwamye, umenga amashirahamwe yigenga arakora ukuri kwamye, umenga amaradiyo arakora ukuri kwamye, umenga abantu bose bari mu gihugu twidegembya abarundi bose baridegembya. Sivyo rero iyo ntambwe muri murakorera ko muri tumwumvira turashika turacari urugendo turonderera hamwe ingene iyo ndwara ya demokarasi ishingiye ku migambwe myinshi yoshoka mu gihugu cy'u Burundi, aho umunyagihugu agira ijambo agasaba ibyumviro byiwe ibyo agona adakebaguzwa adasimba umutima akitorera bamurongora cyangwa amuserukira mu mwidegemvyo, bamutwaye neza cyangwa amuserukiye neza abashimira, bamutwaye nabi cyangwa amuserukiye nabi nakababuguza akagira ubwo bubasha akagira uburenganzira. Ariko Evariste Ndayishimiye Leonce Ngendakumana nimba munyumva Evariste Ndayishimiye avuga yuko inyuma y'imyaka 5 uno munsi abanyagihugu bose bishimiye ivyo akora kandi bemeye kuyoboka umugambwe CNDD-FDD no kuyoboka ubutegetsi bwiwe bari hamwe ata opposition izobandanye hari. Yewe wari witeze iki? Witeze kuvuga iki? Ko byanze. Ko yavuze nati abanyapolitike turi ku butegetsi mu migambwe itarashikira ubutegetsi turafise imvugo twisangije. Rero aba bari ku butegetsi mubazi ko ari ngimana y'u Burundi, fise uburenganzira bwo kuvuga ibyo biyumvira byose ibyo bashaka, ariko ntiwibagire yuko barabavuga bati umuntu arategura ngabe ingingo kuzo n'Imana, umuntu arategura ingingo kanini. Ibyo rero yavuze ni wowe niko byiyumvira, kandi Pacifique yavuze neza, yavuze ati ukurikiranye kuva ku ntango twarahira, yari yavuze ati twebwe ntitwumva abo bantu bavuga ko batavuga rumwe na leta ubwo rundi rurimi baba ariko baravuga. N'umushikiranganje wiwe wa mbere ejo bundi muri byaba ariko barasigura ibyavuye muri aya matora, nawe nyene yavuze uko nyene
bavuze cyo kimwe kandi ngira bari kuvuga ibihushanye ahubwo ni insiguro wowe wagarare cyane ku nsiguro y'uko ukuntu hariho umugwi cyo ko weekend utegura amatora ukayatunganya hanyuma ivuyemwo bigana gusigurwa n'umukuru w'umugambwe w'ikotegetse bigasigurwa bigafatirwa ingingo n'umushikiranganji w'indwara hagati mu gihugu bigasigurwa n'umushikiranganji wa mbere bigasigurwa n'umukuru w'igihugu mbere mukuru w'igihugu ntanarimbire ko iyo sentare wumva ngo niyo yategerezwa kwemeza ibyavuye muri ayo matora kandi kiravuga abari bavuga umukubanza kuronderera iyo nyene ni kubera iki amaze kucishura ni ukuvuga yuko uwo mugambwe canke abo bawurongoye canke abo bamwe bari mu nzego z'igihugu gusigura ko bo nyene bamaze kumva ko bananiwe barushe uravye ivyo bakoze burya bari tumusonzera iyo ntwaro siyero ko abantu bitegura kugira bazobasubirire cyo bisigura nta n'ikindi bisigura ko kaniyinga irahera baba bose bamaze kuvuga ku byerekeje amatora n'abateza kwemeza ko ayo matora yagenze ntacyo baravuga irabwira ati sendare so nasoko uteza kuvuga ibiti ko turavuga rero ego mugize muti muri mu rugendo wo kurondera demokrasi kuraba ingene imigambwe yose itavuga rumwe na leta yoshobora kubandanya ikora ubwo rugendo ninda jana nande mu rugendamwo gute muzovyifatamwo gute mu gihe bisa nuko umugambwe uri ku butegetsi uno munsi usa n'ufise vyose ejo amatora akurikira muzoyajamwo muzobandanya muri urwo rugamba rw'amatora wese twabarundi igihugu cyacu wese tuba turi mu gihugu hagati cyane turi inyuma yacu wese turabarundi n'igihugu cyacu nta mugambwe n'umwe cyangwa umugwi w'abantu n'umwe wemerewe kwifatira mu minwe igihugu ngo ni igihugu cy'iwanje abandi ndabarungitse hari rwanda kumenyeshe yuko ibintu byose bihinduka si mu Burundi gusa akarere tubayemo muri Afrika ingwaro zikaze mwene izo zarabaye ariko zarahindutse ngaha mu Burundi rero indwara ziramaze guhinduka ibi rero izohinduka nico gituma ubwo rugendo nditsoca tuvuga ngo twari turushikanya umuraje amatora ya nyina ya 2025 bagitangaza cyari kibaho turavye ibyagiye biza biraba ariko igihambaye nuko aya matora yerekanye yuko uwo mugambwe n'abakomoka ko ese ubwa budasanzwe bagaca bakina itarata ya nyuma mbere cyo no kwita ngiyo kwiyahura ibyo bakoze ni nko kwiyahura abantu bababaye bose kandi bo kumva yuko bategerezwa hasi bakagwanira agateka kabo nk'uko ko batora kurikira ibi bishobora guhindutse Ego, inose muhozi nari mpeje kubabaza akabazo mu kanya ngira murumvise ivyo rero ngenda kumana avuze ati ivyo bakoze ni nko kwiyahura ariko kenshi ivyo bavuze baranabikora nimba haragezeho haturirwa amaradiyo no munsi nayariho akaba adafise uburenganzira bwo guha ijambo uwo bashatse wose na cyane cyane abari hanze y'igihugu canke aho ubutegetsi butagomba ko bumvirizwa n'abanyagihugu ku maradiyo akorera ku butaka bw'u Burundi mwibaza ko kizokurikira kizobiki muri ko murumviriza ibi abo musangiye ijambo bagiye barashikiriza kamere ko cya synergie cyari cyabajijwe synergie girwa n'ibimenyesha makuru bisanzwe bikora iyo bisanzwe bisukidegembya biridegembya bisanzwe bitagufise synergie nta kivamo ikarato y'isabuni buriye mu isabuni urashaka iyo bazi kuzikuramo urashiramo amakara iguriramo amakara ayo makara ntabaye yabaye isabuni suko byitwa synergie rero ko ari bitangaza biza kuvamo ibyo bisanzwe byabaye muri synergie yakorewe muri RTNB nibyo byategezwe kuba nyine nta burenganzira bari kuronka umunsi batigeze baronka mu yindi minsi n'imyaka bamaze bakora mu makondisiyo tuzi ibi ko biraba abamenyesha makuru bazokora uko bashoboye mugabo nta birebire bazokora kuko turazi aho bakoreye uko hameze
gutanga ijambo kuvuga ibiriko biraba cyane cyane bitanezereza bene kubikora ntabyo bazoshobora gukora kandi birumvikana kuko bikoze turazi twese imushikira cyo gihambaye saho ntigishira kuko mbona umenga nuguta umwanya kuvuga amatora kugira iki tuko turata umwanya n'ukuri kuko nejo bazogira yandi matora bamwe bakina ibyo bakina ikibazo dukwiye kwibaza nk'abarundi ni ingene twikura ko ubwo butegetsi buriko burica igihugu buriko burica abarundi nico kibazo nyamukuru na ibindi ni teatri nk'izindi nejo bazogira amatora yandi basubire batsinda uko bashatse ari 120 bizogenda uko babiteguye mu gihe atakizoba kiraza imbere yabo ngo kibabuze kubandanya ibindi kabisa je no vuga ni guta umwanya kuguharira kuri amatora demokrasi biki nta demokrasi iriho iyo umaze kwica abantu ukarunda abandi mu maprison bazira ibyiyumvira abandi ukabangaza abandi ukabatorotira etc ukivuga demokrasi ushaka iki nta demokrasi kiriho mu Burundi kuva kera byara 2005 harabaye amatora aboneka neza yo transparence na synergie rakorwa niho nyene yavuye kugira ngo igire yubahwe n'abantu kuko yarakoze uko igomba gukora yari mu bimenyesha makuru bisanzwe bikora byidegembya inyuma yaho bigenda bitangura konekara n'umusa aho bigeze nta utahabona uwo kwimvira rero ngo turi cyari mu byo kwizera guhindura ibiriko rero mu gihugu duciye mu matora no kuri nagerageze mwebwe nta bizigizigi mu gifise nkuko Leonce Ngendakumana vyizeye ko bizohinduka bidaciye mu matora biraboneka nta utabibona ego Alice Munkundiye dutandukire igice cya kabiri cya kino kiganiro kugira ngo dusangize ijambo abashoboka benshi bashoboka bashobore kubaza no kunganira abatumire sinzi ko hariho abamaze gusaba ijambo nimba bahari mwobakira Alice mwibutse ariko imbere ya vyose amategeko agenga kino kiganiro na cyane cyane kubahawe ijambo Ego Gilbert turafise abamaze gusaba ijambo ariko imbere yuko tubaha ijambo ndabibutse ko dufise abatumire bane turafise Pacifique Ninahazwa arongoye ishyirahamwe Focode turafise Innocent Muhozi arongoye Televiziyo Renaissance Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parsem hanyuma tukaba dufise na Honorable Leonce Ngendakumana ari kumwe na mugenzi wacu Jerome Kazabukeye ku telefone abo ne batumire bane mushobora kuza kubaza ibibazo kuri kino kiganiro muri kuri no kibazo turiko turaganira ko uno munsi ndabibutse rero ko wifuza kugira icashikirije yosaba ijambo tukamuduza hanyuma agafata akanya akabaza ikibazo ciwe mugabo akacerekeza ku mutumire ashaka kukibaza kugira ngo dushobore kwakira abatari bake bashobore kugira icyo bashikirije ikindi nuko uza gufata ijambo tugerageze tushikirize ibyiyumviro byacu cyangwa ibibazo byacu mu rupfasoni atakuvuga nabi atakoresha amajambo mabi dukore umwanya tunyarutse dutumereze ikibazo kuwo dutegeza kukibaza kandi dukoreshe imvugo y'urupfasoni nayo mategeko tuza gushingirako hariho rero umutumire yabanje gusaba ijambo ubwa mbere bishariza niyaba ariko aratwumva iyo kugurura akamikro kiwe agashikiriza iciyumviro ciwe canke akabaza ikibazo ciwe Ego ndeko nabumva cyane yego natwe turakumva ndaramukije abatumire namwege mwese muriko muratwumviriza mwa kino kiganiro yego turakumva natwe duga kwijambo ego je mfise ibibazo bibiri sintevye cyane ikibazo ca mbere ndacerekeza kuri Faustin Ndikumana na Girense n'umubaza gatoyi twihweje ukuntu ifaranga ry'u Burundi ryagiye rirata agaciro mu gihe tuvuga yuko twari mu ntwaro y'imigambwe myinshi ubu naho twaba twinjiye mu ntwaro y'umugambo umwe bizogenda gute kwa yavyo bariko baratubwira ya 2040 na 2060 yo kugira Uburundi bwifashe akabazo ka kabiri Uburundi buzoba bugeze hehe mwiyo viza ariko baratubwira bugiye gutwara umugambo wa CNDD FDD ego akabazo ka kabiri ndakerekeza kuri Pacifique Ninahazwe
twihweje mu bashinga amateka buca batangura gusasa mu nama nshinga amateka y'u Burundi harimwo abantu benshi basa bafise amadose amwe y'ubusuma abandi y'ubwicanyi bwinshi bwagiye burakorerwa abarundi nagomba se n'umubaza abona kweri iyi nama nshingamateka buca itangura gukora ku Burundi hari ico izomarira abarundi abarundi kweri baduserukire bikunde bashike aho batora amategeko akingira umunyagihugu mu bijanye n'agateka kazina muntu canke koba ari ukubashira mu bibanza gusa kugira babanezereze babashimire ku bikorwa babakoreye yego ibibazo vyanje nivyo murakoze cyane urakoze bishariza uwundi yasabye ijambo bwira kabiri ni transform doyance niko kazina yita kuri X yaba ariko atwumva ayugura akamikro kiwe abaza ikibazo ciwe kanya yego turabumva gusa natwerekeza kuri Faustin Ngoye Parsem nibyo bageze harimwo ko imibereho y'igihugu sinzi yuko uwitwa transform mu Burundi ariko aratwumva kumbure ko ngira amatwi yiwe ntariko arasohoka ndi kubumva neza ego mugerageze mubaze hanyuma mutumberetse ikibazo ikibazo canje gitumbera kuri Faustin Ndikumana mu byo bajeje harimwo kuba bakurikirana ubuzima bw'igihugu ukungene amafaranga y'igihugu agenda cyangwa se ukungene ubuzima bw'igihugu bwifashe muri rusangi ariko ugerageje kuraba ubukene igihugu gifise n'ukungene ubuzima bwifashe muri rusangi mu gihugu cyose ni ibintu bibi cyane bibabaje utogereranya n'ahandi hose nibaza ku isi abantu uko babayeho nkabaza nti ko mwebwe muri mu gihugu muhari nta bubasha mufise bwo kuba mugenda mugashikira bariya abategetsi mukabereka ibibazo aho bitumbereye nk'uko mwabyiyemeje muriko mushaka kubikora kugira ngo mubereke igikwiye kuba coba kugira Uburundi nabwo buve mu bintu bibi burimo busubire bube buzima nk'uko bikwiye. Ikindi kibazo kira kabiri nk'iriya nama nshingamateka iheruka gutorwa niba yarabiravye neza ugasangamwo harimwo abasuma harimwo abagirizwa ubusuma harimwo abicanyi harimwo abatera ubwoba abantu bakera tubonamwo benshi n'abantu bameze nk'abantu bari babi mu buzima bw'igihugu mu bice bitandukanye mu gihugu cyose bavuga nti azoba riya nama yaba asase ku buryo bazavuga nti harimwo abazotinya kuvuga kubera hariho abandi bariko barabacungera ati mwavuga turabamena kwa kundi bari basanzwe babikora mbere yaho ku buryo igihugu bagikoresha ibyo bari basanzwe bashaka kugikoresha nyene harimwo umugwi runaka bakuye bashize ku ruhande. Murakoze cyane n'ivyo bibazo nari murakoze namwe sinzi arise umunywanyi akurikira twoha ijambo umunywanyi akurikira ni nta muntu yo kugura akamikro kiwe hanyuma demokrata yikazanura ngira ngo tubanze twakire abo abakurikira turaza kubakira mu gice kabiri. Ego nagize mwiriwe abandi mwaramutse kumbure bivanye naho ari nitwa nta muntu ikibazo cya mbere reka ndacerekeze hano bakirabishe kwa Gilbert nk'umumenyeshamakuru iki gihe turabona amarezo sosiyo hari amarezo hari abakora ibikorwa byo guhesha iteka igihugu ndetse bagakora ibishoboka byose kugira ngo barabe yuko hari icyo hinduka mu gihugu ariko hakaba bamwe mu barundi usanga bakora ibintu bijyanye no kubagwanya bakoresheje amarezo sosiyo cyangwa amakonti baba barateye hirya no hino nagomba mbaze Gilbert ati
muravye iyi ngendo yo gucafuzanya nk'abantu kuko ko twari dusangiye urugamba rwo kubohora kiriya gihugu kugira ngo gikire, mubona iyi ngendo izodushika nahe? Ni gute dushobora kuyikuraho iyo ngendo canke tukigisha abarundi kubumwe ku buryo uwukoze ibishoboka kugira ngo igihugu gikire, abarundi bose bavuga bati ahakugoye naha, aho wohinyanyura ni hano, noneho urugamba rugakomeza kuri twese tudatukanye tudatyozanya atagucafuza uwagize ese canke uwagize ishaka ryo gukora kugira ngo dukire nk'abarundi. Yego nta buntu munyemereye imbere yuko mubandanya ikibazo cya kabiri, nagomba ndabasabe je ndiko ndaramesha ikiganiro mugabo hano ko ari ikibazo kijanye n'abamenyesha makuru Innocent Muhozi arankurira mu mwuga, munyemereye aze kubishura. Nta kibazo, reka tucerekeze kwa inararibonye mu mwuga wo kumenyesha amakuru Innocent Muhozi. Murakoze cyane kandi kunkumbura. Kigira kabiri nagomba ndakibazo nyene Innocent Muhozi ku majambo ahejeye kuvuga mu kanya, yavuze ati turavye ukuraho irya ntwaro ya CNDD-FDD bisigaye bigoye mu biciye mu matora kandi n'ibintu bigaragara. Nagomba mbaze niyihe yindi plan B mwambizaja kugira ngo mutegekanya kugira ngo Uburundi bushobore gukira, kugira ngo mushobore gukuraho irya ntwaro, habeho intwaro yubahiriza abarundi bose. Ico cari kigira kabiri. Ikigira gatatu nagomba ndacerekeze kwa Faustin hano muri Parsem. Muri mu gihugu muregereye cyane tebe, murayibona ibikorwa byinshi murabibona, hari imigambwe myinshi. Turavye igihe twahaguruka 2015 twiyamiriza twazime manda n'amabi ariko arakorwa uhereye iyo irya ntwari hari ikiza, mwarabibonye byose, mwarabibonye sino bisubiramwo. Uno munsi murabona hari imigambwe ubona ko igenda igenda iravura kumwe k'umwana ikurikira CNDD-FDD. Uno munsi ariko byarageze aho barayikubita no kuri ya mavi yakoresha mu kwavura ikurikira CNDD-FDD. Mubona irya migambwe hari uruhare ishobora kugira n'abayoboke bayo cyangwa abanwanyi bayo kugira ngo bashigikire abandi kumwe bahora bafise ivyizere ko bashobora kubaha ibiti runaka muri guverinema, muri parlement canke mu basenatere. Ubona uno munsi hari umutima muriko murumviriza muri barya abantu muri kumwe mu gihugu, hari umutima bafise wo kuvuga ati uno munsi rero kumbure twarabonye ko bamwe bahaguruka kiriya gihe bakavyanka bakanka kumbure bazi ko bagerageje barondera ko hari abawujamwo irya leta kugira ngo bahebe ivyo kwiyamiriza amabi yariko arakorwa na CNDD-FDD. Aha noba nk'urugero, naho bitavuzwe cyane nk'umugambi wa MS baragerageje guca hirya no hino kugira ngo barabe yuko hari uko vyokunda ko bakwega bamwe mu ndongo kugira ngo babakurikire, baranga. No munsi mubona barya abantu rero nka senere za iprona, mubona bafise ishaka kumbure bazotewe bagatora agatima bakavuga bati kumbure abahagurutse 2015 bari mukuri, reka tubashigikire tujemwo neza duhagarare dushikana. Naho murakoze cyane. Alice ngira ukurikira hanyuma duhe ijambo bishure. Ukurikira ni demokrate kugura akamikro kiwe akabaza ikibazo ciwe, abasigaye bishe bihangana turabakira mu gice ca kabiri. Ego murakoze, ndaramukije n'abariko baratwumviriza ndetse n'abaduteguriye ikiganiro. Sinzi ko muriko muranyumva. Turabumva demokrate. Murakoze. Ikibazo cya mbere je ndagitumbereza kuri Faustin Ndikumana. Ku bijanye n'ubutunzi murabona yuko aho bugeze kandi musanzwe murabahinga muri ivyo. Uno munsi abanyagihugu mubona hari ikintu boshobora gukora coshobora gutuma CNDD-FDD
igondozwa ikemera ibiganiro canke ikabona yuko ubutunzi bugiye hasi cyane ku buryo yovuga iti twikubita agashi duhindure inyuma yo kubura inyuma y'ibura ry'ivyangombwa vyose abanyagihugu baba bakenewe. Murabona hari ikindi kintu abanyagihugu baba bashoboye gukora cotuma CNDD-FDD ivuga iti turahagaritse turamaramaye kubona amabi yose tuguma dukorera abanyagihugu. Hari icyo umuntu abanyagihugu bashobora gukora. Ikibazo kigira kabiri ndakibaza abatumire bose bari ngaho abari hose Ngendakumana canke Pacifique canke na Faustin Ndikumana. Inyuma y'amabi menshi CNDD-FDD yagiye korera abanyagihugu kunyuruza abantu bakabugwa irengero ubunye murabona ko abanyagihugu babuze ibitoro bataronka ifumbire bataronka isukare bataronka ibinyobwa kwiyunguruza vyago ibintu byose vyayangaye. Mubona hari ikintu kibi cyo bagisigaye CNDD-FDD bisigaje gukorera abanyagihugu b'abarundi kugira ngo batinde bikangura bavuge bati turahakanye bino bintu muri ko muradukorera iri hohoterwa kutubuza kuvuga kutubuza yuko abana biga cyangwa kutubuza amabi yose bagiye barakora. Hari ikindi kintu kibi cyose gisigaye CNDD-FDD rero bisigaje gukorera abanyagihugu inyuma yuko mu matora no gutora abanyagihugu batoreye ku nguvu byo badakeneye. Mubona hari ikindi kintu kibi CNDD-FDD yoko isigaje gukorera abanyagihugu kugira hagire igihe turarambiwe n'ihora CNDD-FDD turikanguye turabikindi kintu twokora. Kubijanye na iki kibazo kigira gatatu ni kubijanye naguma ndakibazere hose Ngendakumana. Rwose Ngendakumana umuntu reka aramwumva n'umunyapolitike wa kera kandi yagumye aguma mu mugambo we ntigeze ataratamba. Mugo umuntu reka aramwumviriza biragaragara yuko umengo araciye afite ikizere ku matora. Rwose Ngendakumana uravye amatora ukuntu yagenze uno mwaka wa 2025 ukabona ubusuma bwahabaye. Hari undi mukenyuro mwamuteze muzokoresha mu matora ya 2027 kugira ngo abanyagihugu babone bati biracyakunda yuko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwohinduka buciye mu matora. Kibazo cyane nyene ndakibaza abatumire bose abe Pacifique canke na Innocent Muhozi mu vyo kumenyesha amakuru. Hariho abantu baguma bagiriza yuko mwebwe muravuga ego ibikorwa vyiza murabikora mudatabariza abanyagihugu muravuga amakuru ariko arashikirizwa na CNDD-FDD canke n'abanyurujwe. Mugo asanga ari abantu bavuga bati yamara namwe mukorana na CNDD-FDD mukorana mu mpisho mukorera mu kintu mwo babita kite ugasanga muri ko muracafuzwa ku buryo bunovuga ntibubabaje. Aba n'abantu badashobora kubaronka kanya nakanya kugira mushobore kugira ico mubivuze ko bikabazazanira mwotanga umuco nyabaki kuri abo bantu bacafuza kuri iyo nzira canke abo bantu babakeneye nabo gushika kuki muri ubwo buryo. Ikibazo ca nyuma murabona yuko bagize igikorane CNDD-FDD n'umuryango w'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye barateguye igikorane cyo gushima Imana imyaka 5 maze ku butegetsi ariko wumvise amajambo Evariste Ndayishimiye yavuze we ariko yerekana ko amatora yagenze neza k'Imana yeretse abarundi bose yuko ubunye bakwiye kumuyoboka bayoboke na programme ya CNDD-FDD. Mbega y'umukuru w'igihugu amaze kubona ko ibintu byose byayangaye hari ubusuma atanga ingo nimwe afata mu gihugu ngishigwe mu ngiro cyangwa avunga abone avuga abatwara bashura mu ngiro kugira abanyagihugu boroherezwe. Mugaka banayishikira muri ayo makosa abayi watwara canke arafise abandi bantu bamushira ko pressure agatwara uko abishatse. Mbega ubutegetsi bwiwe bari ko butera bujahe bwo busigaje igihe kingana gute mwoha umwizero ungana gute abanyagihugu baba bakurikirana nyarije mukurikirana n'abatari bake kandi baba bafitiye icyizere. Tubazo twanyere utwo murakoze namwe ari sinzi mu nkundiye ngira uwo bahereye ko kubaza ni Faustin Ndikumana ngira niwe yo tangura kwishura egome ashaka kugura akamikro ke Faustin Ndikumana agatangura kwishura utubazo bamubajije. Faustin Ndikumana sinzi ko ariko atwumva yo kugura akamikro kiwe. Faustin mwa muri hafi canke sinzi nimba atari karatwumva ngira two genda kuwa kabiri abajijwe ni ego haratwumva ego nagira ndabasigurire ibintu ko n'ibintu muri cyane banyumviriza. Ubwa mbere hoho ibintu bwa mu mugambo umwe uri ku butegetsi nk'imigambwe myinshi nk'umuntu dufite ibibazo by'ubukene iterambere n'iki kiri inyuma cyane y'ubusabye ku isi ingwane zitugarije ivyo hari ugushaka hari itabari leadership hari ugushaka n'umugambo uri ku butegetsi unyumve hari ugushaka woshobora gukora aho ibibazo bikava mu nzira ibyo by'ubukene byose hari ugushaka leadership bishatse. Ikibazo rero kuzomenya ati hari ugushaka hari kudashobora ni biki mugabo uravye no muri kahise
igihugu c'Ubushinwa ari igihugu kigeze cya kabiri ku isi mu by'iterambere ubu yakibangabangabanye na leta z'ubumwe za Amerika zishobora no kuzogica imbere bwagifise umugambi urya nguravye nyene rya migambo y'abitunganye amavarere igenderako ntasa n'ino y'iwacu nico kibazo uravye irashira imbere ubwenge ubumenyi ikindi uravye hariya vya Singapore kugira ibe pays emergent yatwawe n'umushikiranganje wa mbere umwe hafi n'aka urya young yuri kwisi nyine akwiye igihugu ciwe mu kaja k'ubukene akagishyira umurongo urumva ariko ayo bibiri hariho leadership y'umuntu volonté n'iki n'ibyo kuvuga by'imigambi iyo leadership rero yabuze hashobora no kuba umugambi cyangwa myinshi ugasanga igihugu ntikigera kivaho kuko iyo leadership ishobora kubura bari ku butegetsi ikabura no muri opposition cyangwa byafite igihugu ugasanga bose ugasanga uri kurabura umuntu ariko ariyumvira inyungu z'igihugu rero bya nico kibazo cyambere hajya nico kiraba ikibazo kuko iyo ndagize ko iby'amaterambere n'iki ujyana dufate no ngaho nko mu Uganda ingene yari yarasekajwe n'intambara ukaraba iterambere ryaje canke n'iki mu butunzi ujyana Museveni yitwa sibwo ngo niko karorero mugabo urabona umugambi wa Museveni usa n'uwari mwiganje mbwa leadership yazanye na pale yatari igihugu cy'abantu bibaza rero yuko uko genda y'iterambere leadership ni ikintu gikomeye cyane abantu barashobora kuba ari demokarasi mbwa bakabura deride patriote bakababura hose ugasanga igihugu kivaho aho rero niyo hari umugambi umwe nagira ngo n'abari mu mugambi uri kubutegetsi rero umugambi umwe arashobora guca haduka rikura indani mu mugambi bakiyumvira ngo abarundi bose bari mu mugambi cyangwa bari mu mugambi umwe mugambi uro mugambi nyene nta cyabaye cyo bitade kura ugasanga hadekura izo kura zigatagura kumera nk'uko mengo ni multipartisme à l'intérieur d'un parti uko abantu burya bari uko batwara n'abari mu mugambi si kumwe agiye dukunda kuvuga tuti iyo tuko turasuye twavuga tuti muri kahise ati bagazara kuzivuga by'iterambere yaragize iki kandi benshi bakabitakaro haro nigenda abategetsi yo aravuga tuti amabara yubatswe iyo tuko turabiraba byakoze kuri bagaza nta n'umwe atabyemera mugabagaza yatwari mu mugambi w'iprona ugasanga n'atwari mu mugambi w'iprona wamubandirije amabi yakoze umwana witogora mu mugambi w'iprona urumva woza kompara izo regime zibiri hari ibintu zitandukanye Repubulika ya mbere Repubulika ya kabiri bazi mbere ngo Repubulika ya mbere Repubulika ya kabiri Repubulika ngaho umugambi kama witwa kwa umwe urumva da kenshi leadership y'abantu no muri nari mu kutegetsi ashaka kwadekura nabonye ni ndani iri kwa rukuvuga ati abashaka reprogressiste bashaka ibintu byohinduka neza abandi bagashaka bari conservateur amaruba ugasanga rero igihe leadership sinze icyo byo gushobora gutera imbere ivyo rero ntabwo muri bijanye n'iterambere uko ibintu bindetse acha kwa tino ne murafisi cyizere cyuko bizogenda icyo cyizere je cyo bagura cyizere cyane ngo ndiko nagire nguko nabibona uko abivuze scientifique ngene bigenda uko no muri Tanzania cyama cyama kwino Tanzania ni gihugu gikomeye ngati tarigira kigira amabi amakuba muri ibi bihugu byose by'iwacu niyo Tanzania nagira impunzi z'abatanzania ziri hanze igihugu cyakiriye impunzi kuva kera igihugu cyafashe ibihugu kwikukira byinshi mugabo umugambi w'icama cyama kwino mugabo leadership yagiye ihinduka Nyerere akaza n'abandi kandi bakagira mu Bushinwa Deng Xiaoping bari arabaza reformes économiques zikanye mu Bushinwa ngaha Deng Xiaoping yatwaye Ubushinwa kuva muri za 88 yatwaye reforme arabira ati ibintu byo kugira communisme leta ariyo ikora byose sivyo genda bajanye mu yindi ntumbero yo kuzana liberalisme ni kama entreprise étrangère kaza ni iki on lui doit se réformer on lui doit se mugabo ni mugambi wa nyene n'uko ikibu icyo rero nasigurira abantu nuko muri bya demokarasi leadership y'abantu n'ikintu komeye cyane mugambi ku butegetsi rero nabo nyene kuvuga ngo nibo bonyene bagira bikore baragaba kwitagira aho gwe faiblesse yo gusanga byose atabuzobiteranya byose ari uzobibaza tabangwa barabo cyaye baragize gute
ibyo rero nibaza yuko leadership nicyo kintu cya mbere gikomeye. Ibihugu bitatse gutera imbere ngo uko umulideri amaze umwanya munini arashobora kuza ari umulideri akomeye akagira hanyuma inshinganiranye na kijyana bariko baravuga ati abanyepolitiki urabo ngo none bizohinduka cyangwa ngo CNDD burya rero n'abanyepolitiki bo muri opposition canke n'abandi barakwiye kuza bari abanyepolitiki nyine ukaba umunyepolitiki ubaye karatu ukagira gute sivuze ko bica vyerade mugabo iri foko umunyepolitiki avuga ati je mparanira ati uravye ndanyakaro nka Senegal umuntu ko agitaba gushinga umugambo tugare ko kimi y'umugambo w'aba Leopold Sédar Senghor bya mugambo wari kupeza abasocialiste wamengo n'umuntu w'umusa barapfuye wade yagiye gushikira ubutegetsi après nyuma ari 26 muri 2000 yatabuye utagufunga muri za 2024 Mitterrand uravye kiriya gihe atagushika umugabo w'abasocialiste bava ku mingo n'umusazi kiri muri bana yitanguye muri 50 yagiye gushikira ku butegetsi après 30 muri 81 niyo gushikira abasocialiste bashika ku butegetsi mu Faransa kubera avuga ati ndi umunyepolitiki naho muri Senegal uyu mu premier ministre agaco yahoramwo mugo buri premier ministre yahora mu gacu murabizi gere yapfumwa nabi hariho rero impunze mateka bategetse mbona akabagira gute mugabo ivuke memere leadership y'uruputsi bandanya naye ivuga ati aranira inyungu z'abarundi z'abanyagihugu cy'abarundi igeza kuguma kandi igihe kirashobora kuba kirekire nuko abarundi utari pasi kirashobora kuba kirekire mu myaka 30 mugabo CNDF abantu bagumye kwarunda iryo changement iratinda ikaboneka ubwo n'uburundi ko nakwereka aho mu Faransa mba européenne ise yashinzwe umugambo muri 72 uretse ko opera to ashika no muri amashinga amateka akagira majorité muri amashinga amateka après 30 combien d'années c'est yashinzwe umugambo muri 72 extrême de mugabo tuko twatangara opera bango biye favori même face à Macron muri élection présidentielle après de 50 d'années Faustin Ndikumana mutwihanganire gatoya Faustin mwaba muriko muratwumva Faustin Ndikumana ni mwaba muriko muratwumva ari abariko badukurikirana bariko baravuga ko batariko barabumva sinzi ko mwokwegera aka micro baguma twandikira batubwira ko kuri za Facebook n'ahandi batariko barabumva neza kugire ekanongere uri msinzi ubu ni sawa ego allo egome ubu ni sawa biriko biraza ariko nimba mwambaye ama écouteurs mwoyakura mwoyakura kuko numva ijwi riko riraza mwobandanya ubu naho ego turabumva nariko navuga sinzaho naringereje aho bakatanguye kunyumva naringeze kubiki eka ngira mwobandaniza aho mwari mugeze babumva ariko ntibabumva neza nariko navuga rero nariko mvuga nti iyo ngwa n'abanyepolitike ntangakaro kuri ba wade bamaze imyaka 30 mu opposition banigana abo ba Sonko muri Senegal bapfurwa mu basanga ubu ni premier ministre n'abanyepolitike guhindura les avis n'abaperezida bamwe muri Afrika bamaze kwiyemeza kudahindura ibwirizwa shingiro mugabo bageze ibyaka iheze ukazoba mu bagira barihindura ibihugu bitandukanira ku kugene abanyagihugu bamaze gukerebuka cyangwa bakavuga bati ibintu bimeze uko ikindi rero ndashaka ni byantuze ibi bya nako nako by'umugambo umwe yuko no mu mugambo hari abadekura ntakaro yuko nko muri prona bagaza uko yatwaye siko wamwangije yatwaye donc marge ko yari umugambo umwe yabavuga ngo iprona ngo wasanga ntibatwaye cyo kimwe donc leadership nayo nako ari ikintu gikomeye cyane ubu ushobora ko navuga umugambo we mugabo ugasanga mu leader yitwa Deng Xiaoping niwe yatumye ubushinwa buja kuri economy moderne yo kuva muri ya communism umva ya umugambo cyangwa ni leadership y'umuntu y'abantu kenshi nayo irakunda abanyepolitike nako ndaze rero mu Burundi baza bamenyera yuko nta solution je mbona solution nuko haba unity ibandanya kutaruha kwamiza ko histoire nous a appris beaucoup de choses none ugira mu 80 byari sinze
sinzi ahantu ariko ndabona agafoto ka Setogere ka kera ejo bundi mbonye ahantu ntuzeyi mu butu sesese kuyicaranye na Habyarimana yicaranye na Bagaza bariko baragira hari 84 icyo gihe baguhaye interview ngo ujye umwe muri abazo tindave ku butegetsi bashaka ko turabivuga ubona rose nubona nayo mwengo nubona niyo byuciye ndabona histoire afe utrema je nibaza yuko hari ikintu cya patience limitation des événements ziguma zihari kandi nta muntu ashobora kubuza impact de l'histoire ndevuriwe ngo nuko ari karashyikiza des discours passionnants cyangwa ngo yifuje bishoboka aho nagira rero umwe sinamukuri muri bugishitse yari vague révolution de l'histoire des événements abaperezida muri Afrika babamona batate bagiye mu Faransa discours de labor bari bayizi kwizoba mugabo yabane événement tukabira créateur mouvement démocratique muri Afrika pour vous dire que abantu nibaze ngaho baje muri défaitisme ce sont des faits tuko twabona mugabo changement igumironde amashirahamwe atari inyungu za politike cyo bashaka kuvuga bati swangu yavyera te ngajya ntuzeyi nige twagaruka ngo je sinavuze ngo je nshaka ngo je navuze ati société civile ashaka kugira ibibazo navyo nere tukiza kuvuga ko yagize ibibazo bure twatugira gute igare turabivuga nyene tuti iri tegeko siryo iri niki ejo bakaza bakata ijwi riragiye Faustin Ndikumana sinzi ko muriko muratwumva ejo rero nariko navuga ejo ugatusanga birahindutse donc c'est une unité ujya premier ministre wa Senegal yara mukomeze sinzi ko muriko murishura twebwe cyangwa muri yarafunzwe aragira niba mu burabuza ujya president yahora ashaka guhindura ibibashingiro ngo byarase uri premier ministre n'ujya president ariko ujya president we yahora umuntu asanzwe cyane mugabana batwara igihugu en fait les vagues de l'histoire et les limitations des événements nta muntu ashobora kuzibuza mu discours yavuze no munsi cyane ese tukaba yanendebe niko ibintu rero yarimeze ikindi yavuze amajati mbega ibyo muterera yego gutera twatereye cyo twavuga nti igihe burya kizotinda kigeraho ibyo turiko turavuga bitinda bikaba ari byo biri imbere burya nabo cyakeza akabana bati ikintu rero aho twavuga ati bashiraho na vision y'igihugu cyo gusunga ndayimba bitaraja mu ngiro mugabo bakabona bati burya inzira ni harya batinda kuzura ati inzira ni none ubwo bukene ico gitoro tubuze ico ibyo yose tubuze none bikora kuba opposition nabari mugambo ku butegetsi gitoro nta banyagihugu bari mu Kenya baja isoko imwe ntibagira gute irafise umwanya mugabo nibaza yuko ahubwo abo ku butegetsi bari mugambo ku butegetsi bumva bahageze ko bikangura mu gufata ingingo zikomeye kugira ibintu bishobore guhinduka basino nta muntu ashobora kubuza les mouvements limitation des événements yuko hindura ibintu bayendagejeje ego murakoze sinzi ko rero ngenda kumana muri ku murongo muri ko muratwumva namwe mwo kwishura utubazo mwabajijwe ego ndabumva sinzi ko namwe mu nyumba turabumva ijana kwijana Halo niturabumva ijana kwijana turabumva ijana kwijana muduge kwijana yego mwishura utubazo nta bibazo byinshi nabajijwe wa nyuma demokrate nibwe ari kibazo yatubajije twese ati mbe none muravye amabi umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD maze gukorera abanyagihugu ati hari cyo bagisigaye umugambo gukora kugira abanyagihugu umve ko ibintu bitegerezwa guhinduka urabye umuntu arabye ibyo umugambo CNDD-FDD umaze gukora gushitsa muri iki gihugu ubugishika hatangwe ku busuma bwa yandeke parapone hari ibintu byo kugira ibiturire kunyuruza itunga kunyuza no gusesa ku itunga ry'igihugu
ibumurengera benshi baranyurujwe wageze mbere aho ariko zimanganya burundu intwaro ya demokarasi bakagomba kutugarukana mu ntwaro y'umugambi umwe bakagomba ko twotera imbere ariho twubana neza mbere bagaca bavuga bati ubugombe bw'Imana no gushaka kw'Imana umuntu arashobora kwiyegura akavuga ati ngira nta na kimwe gisigaye bokora kugira ngo abanyagihugu babe hasi naje ntaco mbona nibaza nguko demokarasi abishikiriki nkama bamaze kuba menshi cyane ararenza urugero ariko yaba mu Burundi abantu tutari mu migwi myinshi inyuranye imigwi y'amoko imigwi y'imigambwe imigwi y'ibi cyangwa biriya bari gufatira kuri icyo cyumviro cya demokarati tuti ibintu bimaze kuba muri imyaka 20 birarenze ubu rero ingufu dufise ubwo dufite ngo dufise no kuguma twirirwa dutana kuntu kubo twagiranya giye kubishira hamwe hanyuma ibintu bihagarare ndo abakeno bwande nagenga tumbona mugabo no kuyora nguko yebuye icyaka biri yambajije rero kibajije yavuze ati none wowe kuri umunyapolitike wagumye urakurikirana ibintu bijya no inzira y'amatora tukaba tubona ko yananiwe yari cyizere wowe ufise ubundi mukenyero wowe usigaye kugira ngo inzira y'amatora ishobore gutorera umuti ibibazo abarundi bafise jewe namubwira yuko icyizere ndagifise ko ndakurikirana ingene abantu bariko barakora hirya no hino abari mu gihugu n'abatari mu gihugu ndabona bose ko bafise ishaka ry'uko ibintu byohinduka ndumviriza abanyapolitike ndumviriza amashirahamwe yigenga ndumviriza abamenyesha amakuru ndumviriza abanyamashengero ndumviriza abanyagihugu mbere ndumviriza n'amakungu abantu bose bavuga bati ibintu biriko bira mu Burundi nishobora kubandanya no kuvuga rero ko icyizere ndagifise iyo ntabambize icyizere n'ibiganiro navyo nari kuza mu biri bya politiki n'ubandanya atacyizere mfise yuko bishobora guhinduka bizohindurwa n'amatora Muhozi yavuze ati ntahinduka igishoboka biciye mu matora birashoboka nabyo nyene birashoboka abantu baravye intumbero ziriko zirafatwa n'umugambi uri kutegetse muri umwiheburo nawe nyene uri bakumenya ko umugambi uri kutegetse nawe nyene umwiheburo ibikorwa nk'ibi uri kurakora twahereye ko tuvuga amatora ategurwa na seni akaza gusigurwa n'abari mu butegetsi abari mu mugambwe ibi byose ni umwiheburo byerekana umwiheburo jewe ndavuga nti iyo nzira n'inanirwa y'amatora abarundi ntazoca kubaho kuko n'amatora aca arabaho abarundi twarabaho ubuzima buzobandanya mugabo buzobandanya umunyagihugu atigenga adafise ubwigenge ariko ubuzima butegerezwa kubandanya hariho rero amayira menshi abantu bakunda gucamwo bavuga iby'amatora bavuga ibyo gufata umuheto gukoresha umuheto bavuga iby'ibiganiro muri izo nzira zose ntihazobura izoshika ikiboneka nuko hategerezwa kuba inzira imwe ishika muri izo kugira abarundi bave muri izo murakoze rero ngenda kumana Innocent Muhozi hari akabazo naye nabajijwe hari n'akandi babajije ngira mwo kwishura hanyuma Pacifique acaza kwishura yabajijwe byinshi kugira ngo twakire abandi banywanyi ku murongo ako wajije n'akahe mfise ibibazo bibiri nanditse byo mu réseaux sociaux n'ingene ho cyari réseaux sociaux nakirungika iwa ego bon byo mu réseaux sociaux urumva mu réseaux sociaux ariko ubishatse wese abishoboye nibaza ko je nta mwanya ndabitako na gatoya maze imyaka myinshi ku réseaux sociaux uriko urakora hari icyo ukora kimenyekanishwa bigashikira benshi ntiyabura abagira icyo bakivuze ko utukwa kuvugwa nabi nta mwanya ndabitako n'ukuri nta mwanya ndabitako na muto kuko nibaza ko umwanya tugomba kuwushira kuri tureke kwicwa gute tureke kuzira ubusa gute dufungirwa ubusa tureke kwangazwa gute
turonke umutekano wa twese gute, tuve muri ubu bukene buriko buratwica gute. Nivyo bibazo jewe mvuga nti inguvu n'umutima naho tugomba kubishira cane cane. Ugutuka ukuvuga nabi ntaco navuga, uyo nta kibazo kinini ashobora kuntera. Uwumviriza bikurikira nawe arafise umutwe wo kuvuga ati ibi bintu ni biki, uyu muntu ni biki, uyu ninde, yamaze iki canke niki atamaze. Ivyo no kubirekera uwumviriza akamenya, ntawe kwama ariko arisigura kubivugwa n'uyu canke uriya ubona ko bagerageza kuguca intege. Nibaza ko no kwifokaliza ku bintu vya ngombwa biduraje ishinga twese biteye ikibazo ku gihugu cacu. Je nuko ndabibona, nta mwanya wo gutana ukuri cane kuvuga ngo naka yavuze ibi, naka yavuze biriya, naka yadukanye ibi, naka yadukanye amakite n'ibiki. Uyu mwanya ntawe nobitako na gatoya kabisa, kuko baba bariko barantesha umurongo w'ico ngomba kuba ndiko ndashira kw'inguvu ko ubuzima burafise aho bugarukira. Ntawe amafise umwanya wose turafise aho tugarukira. Muri uyo mwanya rero dufise ubuzima ni ugukora ivyangombwa, ukiyarashiza, ukagira ama priorite. Abakuvuga nabi yego birashobora kubabaza n'ukuri, ariko ukabigira bitoya kuko bisanzwe ari na bitoya. Je nuko ndakibona iki cyo ku marezo social, ariko benshi cyane hari abakorera ubutegetsi, hari abandi atawuzi ico bakorera ico arico. Ivyo rero uwo bishiramwo energy yiwe yosanga ahereye muri ivyo nyene n'ico yagomba gukora kingira akamaro ku gihugu ntaco akoze. Je nuko ndabibona changement aho yova turumvikana ari wose finalement, kuko avuze ati inzira ni zitatu, hari ibiganiro, hari abatora, hari abafata umuheto, ati ntihabura imwe muri izi zoshika. Nivyo nyene aho turi kumwe kabisa, ukugerageza inzira zose zishoboka. Abarundi n'abantu nk'abandi n'ukuri. Umuntu n'umukomeretsa uguma umutoneka aguma araba hasi, agume yicaye abeho ntaco. Imana izoza kuntabara. Imana yaguhaye umutwe, yaguhaye inguvu, yaguhaye ubushobozi bwo kubona ikibi n'iciza. Ugomba kugeraho uvuga ati ibintu ariko sivyo, ibintu sivyo ndiko ndakorerwa, ibintu bwenzanje ariko arakorerwa sivyo, ibintu mubanye ariko arakorerwa sivyo. Ngomba gutora inzira ituma kurya n'abandi mu bindi bihugu batoye inzira z'ingene bava mu gukandamizwa nk'uko turiko turakandamizwa no musi mu gihugu cacu. Sindinda kuvuga ngo zani icyo mpiriya mbwa bico mvuga, nibaza ko tugomba twese aho turi gutegera yuko dufise uburenganzira bwo kuba iwacu mu gihugu cy'iwacu, tukabaho neza, tukabaho twubahirijwe, tukabaho tuyobowe neza, tukabaho dufise umutekano twese, tukabaho dutera imbere nk'abandi bo muri iki kinjana turimwo, tutari ba nyuma ku isi. Twega twara abantu nta nicyo bari bafise, bari bakubwira bavuga batugize igihugu cya nyuma ku isi mu butunzi. Ibyo birafise ibintu bindi byinshi bikurikirana bisigura. Ntibikunda ko twitwa ko turi abanyuma ku isi, tutari none so mpamodisi ngo bivuga mu Kirundi. Twiga amashuri amwe nk'abandi, dufise umutwe ukora nk'uw'abandi bose ku isi. Ni ngombwa ibi bintu tubivemo, tubishizwemo n'iki, tubishizwemo n'ubuyobozi bubi. Tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo ubuyobozi buhinduke. Inzira izo arizo zose zigomba gukoreshwa kugira dusubire tugaruka ibuntu, ko batujanye mu kuzimu. Tugomba kuva muri uko kuzimu tukagaruka ibuntu. Ibyo ntawe uzobidukorera, tugomba kubyikorera. Je mbona ariho twoshira energy yacu yose, kandi tukabikora tuzi ko umurundi wese ni sacré. Umurundi wese ubuzima bwiwe ni katihabwa. Ukomeretse wese twe twese tuba dukomeretse, tukaba tubizi. Nabo bene wacu bariko barakora aya mabi, tukaba tuzi ko tutagiye kubihora, ahubwo nabo no kubatabara kugira baje babeho baruhutse, kuko burya ntibaryama na gatoya. Ntibaryama na gatoya ko ibyo bakora barabibona, barabizi. Ubukire buri mu gihugu barabubona, amaboroga ari mu babohero barayabona, ababaza biwabo iyo barengeye barabyumva, abari hanze y'igihugu bashaka gutaha iwabo barazi. Imbere ya byose n'Uburundi, haba mu magorwa, mu mahirwe, haba mu bakunzi no mu bansi, twitangira Uburundi, duhizi n'Uburundi, nuhemukire sokuruza Fokode ahari mboneza z'Uburundi,
bacu bari incungu bitangiye igihugu mu butwari baturazi intahe y'ubugabo Uburundi butunganye Uburundi bw'amahoro duhemuke duhemukire sokuruza bati cyumugiwe muri fokode ahari mboneza z'Uburundi ahari mboneza z'Uburundi imboneza twese indikibiri tumurikira abarundi mw'iterambere bave mu mwijima w'ubunebwe ubujuju n'ubugunge wivangura n'ubuhemu duhemuke duhemukire sokuruza bati cyumugiwe muri fokode ahari mboneza z'Uburundi ahari mboneza z'Uburundi abatwara abahutu n'abatutsi tugira urunani rw'intamenwa ibendera ryacu rihungabane